kiss you. Deja nikana. Nuko wanaanza kusabidele kana toka ndani. Yeah. Yabanje kumukunda. Yabanje kumukunda nawe uramukunda. Mucyama gato banje kumukunda. Ni John iyo yashapujwe n'umukunzi wiwe. Ashobora kutokwamwa yari sinzi umutima we wavuga. Ashobora gufata ingingo yo kujya kubapfumu kugira ngo amuroge. Manda mureke baba. That's mugwana frère. Basi kwa mweke yo telefoni. Kama telefoni ishakuwe. Mwambie kama mshafu. Zana telefoni ni kama. Mshafu wanje kumshimu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن سبذ الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحق وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Hello konziba Dr. Swale Onani TV murahamugweneza mumeneza ni bobo sana ke twemeze ntambwe nemwe ndakunda cyane bivaye namuherereye hose ngo amahoro y'Imana bane namwe uyu munsi ntabyishimfise mvuga tugiye kuraba umutipa araho abambwiye ko ari hano John Lee yasohokanye na Sheri Shushu ariko ndabikoze mu muvumburo ntibazi ko nababonye ko bari hano rero ngiye kugira ngo mubone Sheri wiwe kugira ngo ndabaganirize na cyane cyane ibintu bigene neza ni kuri etage ya 200 hapa tunapanda cameraman tuduge turi kumwe na cameraman wo bita Kaberege Rutwe Kaberege Rutwe babikora neza rero ko turaduga bibaye ngombwa ni kuri etage ya kabiri turahijeje tuduze ku ya kane ni ya kane yes niyo bariko ko baranwera ko rafatira akayaga bibaye ngombwa yes bakunzi ba Dr. Swale nkuko mubona amahoro yego turinjiye aho bari yes John Lee na Sheri Shushu mambo vipi John? Umeze neza? Amani vipi? Nenda gukomboye. Nafse bishinda kubera ariko uno mwanya ntuneshi. Ushabiha karibu vrema kosaka gaye. Turasize ibintu yashira. Eyo sorry I'm sorry. Amambriza bro. Ndagusabye ibintu bihagaje. Umbriza John nta byinshi si uvuga ngo nta sinamutuye ndari mu wasavye ikiganiro nashatse kunkoresha. Ndi muri vie privé sivyo? Ndagusabye nyubahirize. Bo mucamake man uri umugenzi bro tuje tuyage hari ibintu oya manzuri ndire tubahane ivyo bifite umwanya waje sivyo nyimba umuntu abari muri vie privé sivyo nyimba uyu mwanya turinga nimuzivyo byatuzanye basi John wenda bona wewe kumengo washave kandi namukeze basi Sheri wawe Sheri wa John rimambo umeze neza uya bikunze mani mbitwaye iki Sheri bifite umwanya kandi ushirwanye sinyine ko abari mu by'amarezo social kubera sinyine ko mumenyera abisi mute mumenyera muncha wowe amaze kwa mama bro uzi ko wambika basare barenze bro sawa ivyo bro urazi kivyo wewe ntagigano kwanza kwa ntagigano wasabye ugomba no muvumburo none mane wewe usigaye uzakunwa wenyine na Sheri Shushu mane nzorambwira tuzanana beje nakubonye gusa winjiye aha nje gusa tugane amatunwe okay tugane ikintu kimwe ivyo ukora byose ntagire ukora utakingereza ukavuga ibintu bitajanye tugoma tuyagira ibisanzwe bro tuyagira ibisanzwe by'iterambere tukunyereka ama image yiwanyu ngena mbese cyizingire kubanza yiwanyu okay mane ano tunaka tukibikije era Dr. Swale Onani TV Ako mutamara show. Uni Dr. Mkubwa. So yo ntasanga ari umutama Mkubwa. Sindwakora. Doctor. Doctor nara. Amahoro Imana bane nawe. Yo ntasanga ari doctor. Deja twebwe hano tuja man. Mu ncamake twebwe turazwi tumaji ni company kubwa. Ni company nini so jibaza nico tumagenda atabwo bahongiye hose. Namba nasanzwe ari wose tukwane kiganiro. Ko tumeajiriwa.
tumeze neza mutamameze neza hama ya rero no musere ngo tuba turiganirira naho bibaye ngombwa muza kuntumira kamwe naje mbendanwa ni John Lee asanzwe yambika abastare benshi n'umusare kumwe na sheri wiwe ameze neza kandi nakaberewe ego ntacabuze none wambika abastare utegeza kwambika na sheri zigute ko ari umusheri wanje gutasha mwe namwe deja abantu babiri nkuko afu muga ahantu nkaha sawa okay ni sheri wawe okay bite sheri wa John Lee kabana Sawa. akazina kanye Mtwanike. Anike afisa akazina keza Merci. ego ama tutamenyera ariko kuba bandi ko namwibareza iyo ni brand kubwa okay John Lee yambaye ndibaza ko nawe urabona ko ameze neza ama John Lee ngoma ko tuganira today mfise byo tuvugana kiretse n'urusaku rwinshi ndakuzi ko ariko hari byinshi ngoma tuvugana imbere yibi ni John Lee muri umwanya asanzwe yambika abastar yambika abantu bakeneye ibintu byiza John asanzwe yambika uwari we wese yifuza kwambara neza nibuye ubuhinga bwo gukoresha kugira ngo umenye ati uyu muntu abyibushuku angana uku ndamwambitse uku ashobora kubego kwanza ico miye coco ibanga ry'ubu stylist novuga ko kuba umustiliste kwanza ubanza kuvyumvamo ukabikunda sivyo nakazi sivyo nakazi uyumvamwo hamwe ukaba n'umujanja ukaba ari umuntu ushobora kuba ati uyu muntu ndavye ukuntu ameze kungana ashobora kwambara ibintu vyo mubera sivyo si ufata impuzu ushobora kwambika umumisi sivyo ucuyambika umuntu ifiti yamaze kugira gitabu kimwe shanze na support impuzu kibigi panda ofete urabanza ukaraho kanzo umuntu ameze gute hama impuzu zo mubera zimeze gute imeze nkuko okay tuje muri vie privé yo mushire wawe reka tubireke basi ariko reka tubyihoze ariko musanzwe mukorodoki Ndiga. Nyeshuri wiga kaminuza Niga muri kaminuza. Okay twizere ko uyu mwaka ushobora kurangiza kaminuza cyane L'année prochaine. Okay ni byiza John today John atwemeje baraciye abantu benshi ba Kevin bande mu rukundo ibintu byarenganye ndabizi ubu mu rundi rwego ni brand rero ibintu bya Kevin byararenganye bo ne kahise sivyo kandi kahise tukibagira kanya ndagafata nka kahise kabi yego mbeki yagihe wari ufise Kevin ntiwigeze wari ufise cyangwa wari kumwe na Kevin gusa wari to muri kumwe TCIC cyangwa umutoyo ariko cyo bivuga ko byo coco ujyaho numu ex sivyo Kevin kundanye birahera hanyuma ntango ubuzima bushasha new page urumva maze kuja kuyindi page umva ko nca ntangura n'undi buzima bushasha sawa ni John Lee iyo yashavujwe n'umukunzi wiwe ashobora kwamwa yani sinze mu kintu babivuga ashobora gufata ingingo yo kuja ku bapfumu kugira ngo amuroge muri uwo mwanya wewe vyo mama nzona mama nzona uzoje kwa Dr. Sare ni hari ombise nani ariko singo muroga muncamake muncamake kireza kuruze uramukunda cyane sibanga n'ukuri iyo shire washavuye iyo musengero wese kumukunda na musengero byukuri of course none ikira bikora neza kandi iyo shire washavuye mu mwanya mashika mukayaga ukabona ko shire washavuye birashika gashavura ariko nashobora gushavura turi kumwe none iyo ashavuye umubonye ati deja ari muri mood atari nziza niki kintu horo ukora kugira ngo asubire muri mood yiwe nziza nyene imeze neza ndamuganiriza gusa bihera wari ufise ikiyago ushobora kuganiriza shiri wawe mpaka kajya muri mood nawe nyine arabizi ndashobora gushavura turi kumwe ni ka kajambo wo mubwira nka shiri wawe mu akajambo no mubwira ko ndamukunda deja jene nama nkunda ibintu biri react turaje gukora ikintu ugasanga
none aba bantu koko barakundana wowe inyemeza kumukunda ndamukunda ndabikwemeza gute koma ushobora kumubona abantu bakundanye deja ushobora kumutinya cyo bati I kiss you deja bikaba n'ukuntu wadusanze gusa birerekana ko dukundana kubera n'abantu badakundana bashobora kwicara ahantu hamwe baripoza urabona ko twaripoze two turaganira nta bantu badakundana bashobora kwicara uko ni ikihe kintu ukundira cyo icyatumye mukunda kubera nawe ankunda niwe yabanje kunkunda yabanje kumukunda nawe uramukunda mu cyama gato banje kumukunda okay ni byiza kurusha hama John Lee nawe ni kihe kintu ukundira nani wawe umukiriya wanje sinzi cyamo nyanditse ko Sherry kiya wawe mwitaba umuntu man ariko nuko turi mu kiganiro sinzi nimero kandi mbona ziriya rogisi ndashaka kuyimenya sisanzwe ukaba uzifise wewe yihenze bandanye n'icyo mu ntaki so ni kihe kintu John Lee Sherry babakoze ucyumva ko nungura mwasi sinkunda bukunga sho umuntu je sinkunda umuntu ntanyinjira mu buzima icyo vraiment nawe narabizi ari ndagikura kwinje mu buzima bani cyabo umuntu wanditse ko Sherry love zitatu man si Sherry babishije Kana twishira ikiganiro handitse ko Sherry love zitatu ninde wawe no ngira ngo ni bisanzwe ni umushefu dukorana mu kazi tumwaro rwandika ko Sherry si Sherry handitse ko chef turabe ni chef turabe uwo chef yanditse je nabonye Sherry n'uturove dutatu yoze vraiment ni chef nanditse ko chef na Sherry umva bisi ni chef vraiment ibyo bintu Sherry relax turabe tuvyeze relax turabe tuvyeze ashobora kuma nkaraba ni chef ashobora kuma telefone nkaraba batuvyoze basi urashobora kuma telefone nkaraba relax wavuga n'umushefu wawe none ma telefone no na telefone turabe amureke tubandanye ikiganiro basi je mu menga twavyihoza amatwa wacu tuvyihoza ariko ndabona umenga urababa tuvyihoza basi cyangwa mwemetse namba ari wo mushefu deja itaba twumve ko ari umushefu wawe tuvyihoze basi sivyo tuvyihoze mwitabe deja mwitabe kugira ngo muheze ibiganiro nawe mwitaba ntanderanje mu byo turi musigana kuko ari byinshi ngomba kutuvuga nabo aho ni sawa kabisa ariko kandi ntimushavure rero n'umuntu umeze bien so ikintu kimwe gusa ngomba kubabwira urukundo ni babiri mbega hamwe muba muri kumwe na Sherry wawe hama agaca haza undi muntu kumva ko wamukunze akabarengana ko wowe mani batabe telefone urashobora kuma nk'itabe telefone urashobora kuma nk'itabe telefone murabe mu telefone irayitaba cyangwa mu yo telefone namba telefone nkayitaba ma telefone ni ariko itaba ntimugwana ma telefone manze mureke baga ibyaje ntimugwana ntimugwane friend basi muheti iyo telefone ba wowe wanka kuma telefone nitabe kubera iki nwambwiye ko ari umushefu wawe umushefu wanje zana telefone ni itaba umushefu wanje mumushemuvuga zana telefone ni itabe telefone agire ivyo yarakeneye basi bihere zana telefone ni itabe urama telefone ntayo urama telefone ntayo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك